Okay. Kwemeye kuzumbera kabandi zitwaza mu busaza bwanje zosazane nawe imani yezakire kwemeye kuzumbera kabandi zitwaza mu busaza bwanje zosazane nawe imani yezakire. Hello, turabaramukije bakunzi ba Ashali TV, twibaza ko bameze neza aho muri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivaye na murereye kavana amasaha murabe kigantu tugira dukore kuri micro muri kumwe na Juliana Nzeyimana, inyuma ya kamera hari Da Silva. Bon, aha turi ni muri Iteka House, Iteka Media, Iteka Music. Ngira ngo murabona na Menikava ni kinini. Pancarte bayita gute? Ariko ni nuzo yari afishaje tu. Sawa. Ngira ngo barako barabona background yacu basi. Ariko nga mugongo sinzi ko baberetse nako nga. Okay, ni no turi kumwe impuzu yambaye umugongo hanze ko hariko logo ya Iteka Music. Ndiko gusa imbere batayishizeho. Barihenze ahubwo mbafasha. Ngira barihenze cyane. Ariko urabona ko imbere haboneka cyane nk'umuntu kugira ngo kwashimye ko umuntu w'inyuma rero tubona turenganye. Okay. Ko turagira dutera imbere. So guys, uwo turi kumwe mashaka mu muzi kuba muzi muramuzi kubatamuzi nawe muramumenye katumuha kanya wenyene ashobore kutwibwira. Ni sawa none. Ego ndameze neza ndaramukije Ashali TV. Nanda kuramugire bari umwana mwiza vura. Urakoze. Ndabona uratwika umunsi waje. Iraje kuvugana nyene n'undi muntu nyene twiko ko. Ego ndabona kari sawa kabisa ndaramukije cyane gose muri bwa rukundo nyene twamana. Nuba ntabyo novuga kese byiza kumbaza gusa. Nanjye ndakubaza nta kibazo kweri. Ariko navuze ushobora kubibutsa abatakuzi bakumenye ngi abakuzi nabo barakuzi izina ryawe. Ku mazina y'abavyeyi papa yanyise na mama wanje ni ndakengurukiye Diedone ama ku mazina nyene yayandi nyene tuba tumenye ngo tworoshe ibintu. Kuko ntiwamagara kuri stage ngo umusane ngo nekengurukiye Diedone kuri stage. Tutitema kwita D1 ukayikura muri Diedone ikavamo D1. Nero munavuze Diedone ntiwavyumva. Wemvishe kintu cyose kucyandika kuri YouTube. Cyakura kuri stage ukamagara ngo umusane ngo ndekengurukiye Diedone kuri stage ngo wagezweho. Urumva umwanya bitwara ariko uvuze D1 nakanya gatoya cyane gose. Ego nitwa D1 rero ku mazina abanye bashaka kunyita mu byo bworoheje ariko niko ndekengurukiye Diedone ku mazina y'abavyeyi nduze ruguru nka papa wari no kumagara mu Diedone nageze. Nuko ariko arasenga akwasengera umwana wasengera Diedone kumbe buji bariswa D1. None ega akarakazi nyene naka business nshaka tegeza kushayitwa karukoroshe. Yatari ego hamangira ngo mumvise turi kumwe kwa atari bamuzi mwamwumvise aho turi mwahumvise n'impuzu yambaye ko logo yaho asanzwe abarizwa ni tuvuga ari management tuvuga ko ari brand tuvuga ko ari iki ariko ngo tuvuga ahubwo tuvuga nyene uko nyene zite gute ku ruhande rwawe yanje under management ya Iteka Music label shasha kandi nuva ko nishimiye cyane proud no kuba niho ni byiza gusa ego I think all of that turabona nyine ko uri proud no kuba uri muri vyo na t-shirt no kuba ari huri bon dufite byinshi ushaka kubaza ndayambara ahubwo ndanayambara Iteka Music uranayambaye ahubwo ndabusanga wagana tatuage yayo ahubwo vurambe shirako ku mutima kugira ngo hama ni wahava nina hava nzohindura so hama dushaka kumenya D1 abarizwa muri Iteka Music kuva ryari kuva cyagihe nyene wabibona bon oya hari abatabizi ni baje narayibonye abatabibonye sinuko itaki neza ariko no umwaka ni mu kwezi kwindwi nimba ntihenze yego none atani ho twashwe gusinya amasezerano gukorana ariko nari ndahari muri Iteka Music mu buryo bw'ibanga kuva 2020 turiko turiga byinshi mu buryo butari buboneka ko ndiga byinshi how ushaka ku expressinga narumva kumvuga neza kwa ndavyumva rero niba ko ariko officially turinga kuva muri mwaka wa 2021 mu kwezi kwindwi ego ndo twabashije kwa official Iteka Music na D1 ego bon imbere ko D1 aje muri Iteka Music yabarizwa he byari bimeze gute mbeko D1 aje muri Iteka Music yari umunyuka nake yari umunyuka gute mu buryo buhe kandi so nari mbe ku ishuri ndibwo ko nize amashuri mato ruguru kugira mu 9 Imana irafasha ndaba oriented ndabandashika ngabo Bujumbura ciniga muri Gisenyi ngaho hepfo nyene aho hepfo kwa Sion ndi muri Gisenyi ndibuka nakunda kuvuza gitari naba ni muri repetition ndibukadinte nakunda kumbwira ngo wewe nkuna n'inkono ife kuzovamo
umwanya bandi bajyamye bagiye kuruhuka uri kuravuza gitari amubwira dintenda ntakundi nyene ngira nuko nyene nkwiye kubaho naje amashuri rero muri Gisenyi cyo kwiga ibintu bya production ndaronka Clovis production ko ndibuka nakoze indirimbo itatu rumwe kwa Clovis ndibuka abo mu yasanga aravuga mu peti nyene ngo rimba nk'umunyarwanda araho ndavuga so I was proud of that mugabo cyampaye ingufu yo gukora cyane gose ama Clovis arabwiye ati ewa nenda ngano ku tukoba muri famille kaza ngaho dugakora utuntu duke dushoboka mfatiraho nyine ga production nk'umuntu ari ku ishuri bone witeka music yashobora kuciza ndahagarara gatowe bambwe ati okay byo byiza stapins just getting out some songs kugira ngo tuze tugusohore gushasha nyine office ibintu byinshi maze kwiga ndetse ndavuga ati okay ndikafatiraho aho kanye ndagafatiraho nanje nige production ndayimenyereze just kugira ngo nimba production ndayizi zifashe muri byinshi mu na production keshi ndirimbo zanjye zisohoka I'm the first one kuba nakoze kwintu kuri kuba nije ntangura kora mwanya muto mba ndi mu bindi bintu bavuga ati okay Brighton Pingo gire mixing cyangwa undi muntu udugire mixing ariko project ngenda itangura ego nani bwo buzima bwanjye nabaye muri past naje muri Teka Music ego turumva ko mbere kujya muri Teka Music wari wagize gukora song kwa Clovis bon ubona ko uri muri Teka Music before kujya muri Teka Music now ni difference ye ubona ku ruhande rwawe ku ruhande rw'ubuzima bwa misi no ku ruhande rw'umuziki wawe ako none muri musi mbere ko aha uraberewe sibakora ukiri kero taharubewe ko oyo gihe nyine nambara impuzu z'abanyuka nyene impuzu z'abanyuka Simubare nasohoye indirimbo zafasha mu jambo gunyuka nibizo gutangaza kuko cyarambaye ku mwanya n'abanyuka n'abakikwanza sanze gusubiza ico gihe nyene so rero ni kuvuga ico gihe nubu ico cyambere shima cyane ni kubera ni video kona ndingiri muri agape nashaka kuronka audio mugabo sinashaka kuronka video but now ndashaka kuronka video ndashaka kuronka audio na pop na n'umuziki kuronka promotion yakuru ushaka umuziki icyo gihe akora umuziki ngaje muri agape record ya master music akora umuziki mugabo kugira uronke opportunity kugira ngo uvuzwe heho gaye icyo gihe niyambara igishati kirekire hamwe bambiza ngarabizi ntabwo byashobora gukunda byasa ko umuntu aba yirutse cyane gose ako this time ndafise abantu bashaka kugira gute afise team ya Iteka Music ndetse Iteka Music in general bari rukavuga ati ndimbo y'umwana ashaka kwivuzwa ivuze turi ko yavugijwe for that I'm very thankful to kujyo bintu vraiment navuga ko ndishimira hari iyo ni difference nini cyane gose nishimira ibindi byose bazako bizoza ariko kintu cyambere nishimira nakazi uburyo akazi gasohoka kameze gasa n'uburyo kaca karonka agaciro abisobanura ko ubu ukora video zisobanutse zisa neza kwambara aho wabivuze ati usigaye ubegwa cyane ubona ko hejuru no hasi nto nako bibikuba bisa ati cover biragaragara ni cover Martin of Fry sana murapendeza sana ego wavuze kandi ko ugirirwa promotion nyinshi na Iteka Music ni iki cari kibuze imbere kujya muri Teka Music ukikora ku ruhande rw'iwawe warubuze no ku ruhande rwa promotion kutigeze ugira basi team yiwawe gufashe kugira promotion man buryo umuntu w'umunyuka nyene muri bake basigisugura mu come from uvuye ruguru kwanda ntuzi no kuja mukibarabara ngaho imiduga ikiragenda uranza kurinda ugeze hagati ugasubira inyuma ibyo byose byabanje kuba ari ibintu bya kwanza bisumbuwa bikangora kwanza ngira njabuka ari hakurya ngene mu Kamenge haje ngeze kuri kote boneza ngira njabuka barabara umuduga nkajabuka nyine gageze hagati nkomegira ngo nkaca subira inyuma simenye ko ushaka kurindirira hagati so rero nibaza ko byari byinshi cyane gose kuri jana promotion iyo team usanda ikura he komba ndi George nyene abagenzi abagenzi nabo usanga abanyuka nk'abagenzi bawe nyene sana nta bintu byatari mu kuryo mushoboye bikeya ni kuvuga ntushaka kugira aho ugeze harenze bo nkaho mbona kuna kakanya bivaye n'abo tuba turi kumwe bafise knowledge tunganya tukoranye ibyo bishoboye yakorwa ibyo abanyukanye ariko no bivuga yego D1 turabona ariko ragaragara mu bikorwa vyiza bisa neza mu Burundi muri rusange ndetse n'ahandi kumbure ariko dushaka kumenya urazi ko ntituri twenyene ntugiye mu muziki ngo niko D1 wenyene mu kazi hari abandi benshi tubona amafoto bajya bagiye murabandika ariko iyo umuntu ashaka collab na wewe iyo umuntu ashaka kurana nawe abaza management cyangwa abaza we gutuci wawe bo nibaza ko ikintu cya management ushaka guca kuri jewe nkabimenyesha management cyangwa guca kuri management usanze uzi umuntu ushaka guca ko donc directement nimbuzi ni manager wa D1 ushaka kumubaza ko utamuzi ushaka kunshako nkabishikiza muri management nico bigenda neza cyane nta bisabwa avuga ati jewe umuntu vraiment atameze ukuntu tukorana collab oya umuririmbyi wese afise kinazana ahantu kandi umuririmbyi wese afise kinashaka kumfasha je nka D1 nk'aho n'umuririmbyi uyu nawo bumwita upcoming cyangwa ko babita nombaze akoze ikintu na jewe hari abantu babiri ama canke batatu bamenya kubera ko twakoranye muri ico gihe rero nyaza ko
igisabwa nuko gusaba ari umuririmbyi kufashanya kurimba nabyo twinjiye studio turafashanya ndamuha idea dushaka gukora ikintu ciza twese ikintu dukoze niko kitugira akamaro feedback abanziza kuri twese ego okay muri no mwanya D1 agaragara mu ndirimbo ari wenyine nyinshi zamaze gukora bon ni impamvu yihe utarakora ama collabo menshi D1 nibaza ko n'umuntu yandikira indirimbo nawe ko abazina production kandi umuntu yiririmbisha aniririmbira ndi muri studio ndiririmbisha nta muntu abwira bwaza kungaidinga ngo ririmba guca yanga no cindega studio nkagira ndimbo ndayandika ngafata idea ngakora beat nkabyikorera rero mwaka kuva ko D1 nje bishoboye aracakiriye kwanza kwiyubaka cyakinje kwiyubaka D1 kwanza abanze we nyawe nyene hanyuma tangiye kurana nawe bibanze kuba gute maze kuba neza ubwiwe nawe nyine yamaze kubona ko hari cyashoboye kubyo maybe nimba ndonde sat B abona ko si wa wundi aje guhera from zero ahubwo aje guhera aho yarageze bafashanye yeah just like that bisobanura ko mbere yo kuzotanga gukora ama collabo n'abandi utangura gutisha kwanza kuyubaka eske abandi bakubuza kuyubaka ariko nazo ko bitanguye ariko mu basi mu migambi yawe abandi nabafasha kuyubaka sibye abandi banafasha kuyubaka imigambi yandi ndafise amakorabo ya hafi ariko sinova ngo naya ni kuvuga korabo yose tuzatubona dushoboye gukora na Iteka Music tunakwishoboka kandi dushika nari hantu we are ready just to do that okay mbere ko tubandanya gitari wabuze kiri hajya akavuga ko uririmbisha atamuna ku bon bavuga gute akuyobora kuraririmba ngaho dufasha akapela yawe umwanya muto cyane yeah something nkunda kwitegura umugore wawe nari kwitanda umugore wawe usigaye batamugore uzazana no kwitanda ndakura ko nifise nyene ku muso w'igitanda nyene mbere gitanda none irazi yego Jenda bizuronderwa na benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barafise Jenda bizuronderwa na benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barabifise Jefise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda mbaye nkihari I'll be waiting Because my lover from your heart Because my lover from your heart Oh yeah Okay. Merci beaucoup reka tugushime cyane ko twasangana cyabaye indirimbo yawe yonyine gusa ko tumba turyoheye no kumva uraririmba. Bon ku ruhande rwacu nka Ashali TV turagukeje cyane kandi urabishoboye. Komera uririmba. Asante sana. Ego nibaza ko ivy'umuziki ngaho bikuye kuvyo twayaze ariko kandi twokwibagiye kuyaga bon ibikorekeye bimwe mu bisanzwe Greke ari we uri muririmbyi ndibaza ko atakibazo yaracyo twebwe ariko by'indani mu bireke wapi nta vy'indani vyatari n'ikitoni bisanzwe D1 aragaragara cyane mu ma interview amwe ariko rakora donc tutagiye kure interview ari kumwe na Igete Santa bon abayibonye barayibonye ko batayibonye barasha kwiraba kuri Isaac TV ariko bon biboneka neza ko D1 ashaka kubarigeza ko ari mu rukundo na Igete ari we Santa wa Isaac TV nabigeze mukundana byagenze gute bon nitwatahuye neza bamwe bakivuga ngo hagarika ikiganiro ushaka ku ruhande rwawe duha umuco uko byagenze hari n'indirimbo waiting irabivuga wumvise igitoro ca mbere bashaka kumviza igitoro ca kabiri gucu bagashaka kumenya story yose iri full ya story ya Igete na D1 hama se cyaka kuvuga ko byinshi kuri Igete na D1 baza ko benshi babonye uko byagenze ariko ari ukuntu abantu badatahura ukuntu ijya song ya waiting ihura n'ivyo bintu byawe na Igete ariko vraiment mvuze ati uronderwa na benshi amahera induga nindi barafise urumva kuca wiyumvira ibindi bikurikira muri verse ya kabiri navuze ati baby ndazi ko uri muri trouble ndabizi akanya ntabwo uri kurambona uri muri trouble umutima wawe uri muri trouble yeah you know kubw'ibyo rero ndavuze ati sinzora ibyo waciye ngo bibi abahungu bahuye nabo sinzobiraba muri kuvuga ibyo birafise insiguro nini ku muntu yumvije neza ko umwanya waiting abi waiting isigura nzoguma nkurindiriye sigura ko waiting ari dedication wa kuri yeah navuze yego ni true story kuri Igete ariko sinumva kumenga nakuvuga ndayivumamwe kubera ko nawe comment after that action that nabona narakoze cyo gihe navuze ko ari true story rero yukuba ko ari true story bujye nacenda byitwaramo kugira ngo basi maybe I was asking for love
maybe haraba bibonye fo barankubita comment ati wowe wakwibwira guca na guca is not good just kugenda ngufukamira umukobwa bo niyo nzira yanje nanumva no bikoramwo comment narose zabo zaramfashije kuko ico gihe zitazi zo comment none yahuye kubw'urukundo ariko this time maybe ndabitwara buke kugira ngo kurako abone bo boss biwanje niba batari just no baho ni kuvuga cya mbere cyo gukora kuri bo kubwabo nakazi kandi ka music nico yifuza ko notama imbere by'urukundo ntibakene ko banavyumva by'ubandi by'urukundo you know rero gwivyo commentaire zabo zanafashije shwa kwiyahura ubuya ngo kwera urukundo iporepore gusa nabihaye Imana ibyo byacu na igete I don't know kuno cyo bivuga ko ariko nabihaye Imana Imana shwa kuvyuka ejo Imana yahinduye mind D1 igete is not yours she's not yours kubwivyo rero ikora umuziki wama maybe nzo guhunda umwana mwiza kandi agukwiriye so that you mura don't like it this time you don't like ariko ni wayitanguje kandi twakugutanguje izaho tutakubatse hanye n'umwana wanje azohimbaza ati none bije ntiwagize wewe baje umwana wawe wafukanye umukobwa oya byasanzwe tunanze umubwira ati ndiko nabigenjeje nawe uzobikunze kushaka uzokunda umwana w'umufire bikubiye ko nakujya byambaye ariko we kubera comment z'abantu batumye we maybe uzo wabucenge ngati singure ko kope yakoze usanga urahagaze basi ku ruhande rwa D1 nawe uri kurakora neza mu muziki kandi uri kuraduga ku rugero nyene rushimishije urabona nyine ko ushobora gupfukama kubera umukobwa Ndetse navuze je niyo nzira yibanje bicishijemo ushaka gushika windi nzira ugeshaka gushika windi nzira ariko nzira yagena numva je muri waiting navuze nzoguma nkurindiriye ko nyuma y'imyaka 10 nzohingukunda nyuma y'imyaka 10 hari umuntu yavuga nyuma y'imyaka 1000 je sinimyaka nzobaho je ndabihimana rero navuze nyuma y'imyaka 10 mbaye nkihari anakishizeko we nuvuye ngo nzoba nkikunda imyaka nyuma y'imyaka 100 utazi kuzobona hari je nayi navuze ati je nzoba nkihari je navuze 10 niyo niko kuntu ushoboye kuba patient we nimba y'imyaka 100 nibyo wawe ibaze nk'ubushiro nko mu mefu wawe donc avant yuko imyaka 10 ihera akase yumva indirimbo ngo umurindire igete mu myaka 10 ndetse navuze ko ya waiting maybe muri akanya nabivuyemo kubera yuko hari comment na rose Sinumva ko navuyemo nye kopo bajya bago kopo rero ndikuvuga ikintu cyabaye nabisabye Imana nasabye Imana we ni ufise cyo gukora kuri Imana mana ni ufise cyo gukora kuri jewe ndabihaye Imana I don't have time just kumaniruking then learning to this one kurako maybe bimbonekesha nabi imbere y'abakunzi b'ibikorwa by'iwanje canke bakunzi b'ibikorwa by'iwanje kumenga ndiko tumwe ndiko nabikora nabi reka nkora ako akazi kiwanje bira nditware bukebuke ngira hari indi nzira mano zo bicishamo niryo sengesho nakoze nitwaye turi kumwe gusa narikoze kandi ibyo bikwiye ko tunabakumwe kubera ko utari kandi wumva wari umushaka je sengesho ry'iwanje oya ndiko mvuga wowe uwo munsi nasenga iryo sengesho ndibigira Imana yuko ibiciza mu yindi nzira maybe ukubona yabigenza nyine kubwanje kugira ngo mene neza wese ho waruri ushaka gucumbaza ngo yanga we D1 we nabyo wakoze ngo kura duhenda kugira ngo oya nari ko tugiye mu gose ho waruri nanje nabikubajije ariko nuni neketse ko gucubimbaza yawe mumaze ibintu byinshi ubu rero D1 ku ruhande rwavuga ati vyayigete vraiment nazo kubimbaza turende ikimani zokora bafite simbo sinzi nyene umuntu bazi byashaka ariko simba nkunda ko abantu babimbaza cyane gose ko story nyene ndarayistapinze yaraheze cyarabaye nyene nakoze amahano ko babibonye uko nakoze iciza ko bakibonye uko nyene ego niko nabigereje nyene Imana babarire kandi bambabarire ko babibonye nabi aravuze ngo umuhungu ndake araturije agaciro ubazi umuhungu nyene umustar nyene akora duga neza afukama imbere y'umukobwa kazi urukundo uraruzi ko rumeze wewe none ko avuze ngo bace bisengera bikuvemo urukundo sinasenga bimvemo navuze ati mana fasha uzubihinzira ushaka kubyo camo urukundo rero nabo rumeze gute urukundo rurabaza sana urukundo razo kuntu rugoye none urukundo rwamfukamitse mu marugo boroshe urukundo niko tuma ufise etaje ukayigurisha erega ikintu bitanduze feeling ku muntu ni kuvuga feelings yawe nimba rukundo nyene ndi kuvuga yotuma uniyahura cyangwa ukagurisha ibintu byose ufise kwironke iyo ntuze iyo feelings yawe ukagurisha etaje kuri apana kuri umukobwa kubera basi ayo mahoro yawe feeling yawe feeling yanje niyo mahoro yanje ukunezerwa kwiwanje umunezero w'iwanje n'amahoro ibintu bashaka gutuma ugurisha ikintu cyose ufise kugira ngo uronke amahoro ino hari abantu batunze etaje cyangwa bafise ariko je nifitiye umutima nk'abantu no umukobwa twikundanira igete wana je nabona buri byisi kwera mwese amahoro umuntu bakende igaje byisi twironda kugira ngo amahoro ariko radiko amahoro taronka kuko amahoro umuntu aranga mu buryo bwinshi siko nushaka kuyabona kugira ngo umuntu ayigete vyonyene none nk'ubu weda gukunda kwawe bimpa amahoro icyo birakwiye ivyo biba bikwiye nimba none nguri gari nguzi gari nkakacana kubura ari wari kuma amahoro iyo gari ntakimarira bisigura ko ku ruhande rwavuga ati umukobwa ashobora guha amahoro sample zo ko atakintu numva ushaka guha amahoro simvuze umukobwa urukundo ariko simvuze n'urukundo gusa ikintu cyose cyo guha amahoro urashaka kigwanira ugafukama ukaryama hasi ukiyahura ukija mu bogita kugira ukirobe
none wumva wijamye mutaba bakironse none mvuze kugira ukironke maybe sorry katugushimire muri Ashali TV ego murakoze cyane gose ikintu basaba gusa abyisomeye no ngabiranditse ku Iteka Music n'indirimbo ziri Waiting in Love Connection hama D1 akoresha D1257 niyo page yiyo nka page ushobora kuraka amakuru yiwe ibintu byashaka na postinga bashaka kumeka message ngaho nyine muce ngaho tunishurana na bagenzi banje apa ariko bafana mu bagenzi banje tavugana anytime Iteka Music afise page wana Iteka Music kuri Facebook karaba ntuzeya ukaraba ibikorwa bishaka done karakora cyama bitabirasohoka canke ibyo bisohoke hanyuma ushaka kumva indirimbo za D1 za kera rero tuzogumana mirere before ushaka kuja kuri D1 kabiri gatanu ndika dea kama karambitse D1 kabiri gatanu korezaho kabiri gatanu ndwi uturaba we turaba indirimbo zose hamwe ka subscribe kuri Iteka Music no kuri D1 hama uge subscribe no kuri Ashali TV uzobura umurundi yuzuye tubigize uzurimo akantu gatoya kakabura ariko ni wazuka bikora hose atatuda kubwiza uzurimo umurundi yuzuye kandi yifuza yuko cyacu gitera imbere tubone babantu kwitangura basani hari yarke nako tubafisi wacu apana ngo bazotse amafaranga yayo wacu kandi duhari igariko bishobora murakoze cyane gose nawe urakoze abakunzi ba Ashali TV nibaza ko mwagiye ingana twakoze tuguma twibutsa kandi abatarasinda subscribe naco bisaba fyondako uduteze imbere hama uzaro ingano vyacu ku mwanya nibagire comment ko wabonye ikiganiro duhanura cyangwa dukeze siva no ko wakibonye hama like yawe ntuyibagire partage cyangwa share byose turabikeneye turabakunda cyane mwari kumwe na Juliana nyuma ya kamera ni Da Silva bye bye okay ko wemeye kuzumbera kabandi zitwaza mu busaza bwanje zosazane nawe imani yezakire ko wemeye kuzumbera kabandi zitwaza mu busaza bwanje zosazane nawe imani yezakire umutima wawe usimbaguritse ndabimenya odale yo odale yo odale yo dufise love connection odale dufise love connection odale dufise love connection odale dufise love connection odale dufise love connection ego okay kabisa iri iri yajyanye kumumve yajyanye sumusumu